rero nawe uyu munsi wizere ko umva uyu munsi nta kintu na kimwe cyo mugukura mu kiganza. Haleluya. kandi noneho ngenda kubwira erega gukorera Imana ni inyungu yayo, ironse uhaguruka ni inyungu yayo. Haleluya. Kuko ega Imana ntishaka umuntu n'umwe agwa mu mahonero. Bakunzi bahori Kanani TV, numunezero ntangere gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere yuko dutangura kuganira reka tubanze dusenge. Mana data rugira byose uri mu ijuru, nje imbere yawe mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umukiza w'ubugingo bwanje. Mwami Imana, nje ngutazira, nje nguhimbaza, nje nkuririmbira ishimwe, nje mvuga urukundo rwawe, nje mvuga ineza yawe, nje mvuga imbaraga utanga, nje mvuga amahoro utanga, nje mvuga ubwizigirwa bwawe. Ewe wa Mana we, nta usa nawe, nta uringaniye nawe, kandi ibyo ukora n'ibyo ukoresha abana bawe biratangaje. Naka kanya mukunzi mwiza ndasenze ngo ubushobozi bwa mpemu yera ubane nanje kugira ngo mbashe gukora igikorwa cyiza kiguhimbara kandi kikubahisha. Urakoze, uhimbazwe kandi ushimagizwe na bose, amabi yose n'indimi zose zamamaze kuri umukiza n'umutabazi wacu. Urakoze Mwami Imana ko wumvise ugusenga kwanje, hama icubahiro cyose n'amashimwe aba yawe, nkaba ndabisenze ndabyizeye kuvyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen. Rero ijambo Imana yampaye kuganira namwe uyu munsi riravuga ngo niba waranywanye na Yesu ntaco gutera ubwoba ngo uhagarike kumwamamaza. Haleluya. Ntaco gutera ubwoba mwaranywanye nawe, ukamenya ko agira neza, ukamenya ko adashobora gutererana, ntushobora kureka kumwamamaza. Haleluya, haleluya. Reka dusome ijambo ry'Imana mu byakozwe n'intumwa igice cya 5, turasoma kuva ku murongo wa 25 dushikane ku murongo wa 32. Haravuga ngo haza umuntu arababarira ati, erega babagabo mwashira mu ibohero bari mu rusengero bahagaze bigisha abantu. Maze uwo mukuru w'abacungera irembo ajana n'abagendanyi babazana ku neza, kuko batinya abantu ngo ntibabatera amabuye. Bamaze kubazana babashira mu ikoraniro ry'abashinga ntahe. Umuherezi mukuru arababaza ati, mbega ntitwabihanikirije cyane kutigisha muri rya zina? None raba mwujuje Yerusalemu inyigisho zanyu, ico murondera ni kudushirako amaraso ya wa muntu. Maze Petero n'intumwa barabishura bati, igikwiye nukumvira Imana kuyirutisha abantu. Imana yabasogokuruza yazuye Yesu uwo mwebwe mwishe. Haleluya. Mumanitse ku giti. Uwo Imana yaramushize hejuru n'ukuboko kwaye kw'iburyo ngo abe umukuru n'umukiza, ngo ahe Abisirayeli kwihana no guharigwa ivyaha. Natwe turi ivyabona byo gushingira intahe ivyo, na mpemu yera nawe nuko uwo Imana yahaye abayumvira. Amen. Urumva twarabonye ku munsi w'ejo ko bamaze kubona ko bananiwe, intumwa ziguma zigenda zivuga ubutumwa bwiza, ziguma zihindura abantu benshi, ko inyigisho zabo zamaze gukwira, ibitangaza Imana iri kwirabakoresha biriko birahindura benshi, bigatuma bava mu nyigisho byagezwe bagahindukirira ubutumwa bwiza bw'ubwami, babashira mu ibohero. Haleluya. Twarabonye ko aba bagabo batigeze bagira ubwoba. Haleluya. Ko babonye ko umumarayika yaje akabafungura, ahubwo ico bakoze n'igiki, bakiye bagenda ahubwo mu sinagoge bagenda kwigisha abantu, bo bakanya kose bakabyaza umusaruro. Hanyuma ngo ntacaza abantu baza kubwira ngo uwacungera ibohera bagira teka ntimuza amakuru, ati babagabo mwaraye mufunze, ati n'ubu bari mu sinagoge bariko barigisha. Haleluya, haleluya. Ati bariko barabigisha kandi abantu, ati inyigisho urumva barazirembeje. Ngo bace barahaguruka, ngo baragenda babazana ngo buhoro buhoro,
haleluya haleluya. Barabazana buhoro buhoro kubera iki? Kubera ngo batinya abantu yuko babatera amabuye, bavuga ati aba bantu mwebwe muri ko mubahora iki kuba ariko bakoreshwa ibikorwa bitangaje. Haleluya. Ngo babazana buhoro buhoro, nabo ntibatinya, nabo ntibatinya, baraza kuko bari bizeye Imana. Haleluya. Kandi bari bumva yuko bari bafise imbaraga zibarindura. Ngo baraza, ngo bashitse imbere y'aba bafarisayo, ngo barababwira ati mwebwe ko twabihanikirije mushaka tugira iki? Mushaka iki? Hingenda kubwira n'ubu ndasubiye kukivuga, waramenye Yesu ukanywana nawe, ntaco tuma na kimwe kigutera ubwoba ngo uhore. Ntaco gutera ubwoba kuko urazi ko ubugingo, bari bazi ko ubugingo bwabo ari bufise mu kiganza cyabo. Haleluya. Rero nawe uyu munsi wizere ko umva uyu munsi nta kintu na kimwe cyo mugukura mu kiganza. Haleluya. Kandi noneho ngenda kubwira, erega gukorera Imana ni inyungu yayo, ironse uhaguruka ni inyungu yayo. Haleluya. Kuko Imana ntishaka umuntu numwe agwa mu mahonero. Imana ntishaka umuntu numwe apfaruye. Imana yifuza ko abantu bose bamenye ukuri kw'ijambo. Haleluya. Bamenye ukuri kw'ijambo ry'Imana, bakava mu buzimire bakarongorwa n'umuco w'Imana. Haleluya. Rero Imana ngo yategerezwa kugwanirira aba kugira ngo ubutumwa bugira ikibwamamara, kandi nabo bari barahishuriwe bakamenya ko ubugingo bwabo atakintu na kimwe gishobora kubukura mu kiganza c'Imana. Imana yemeye ko bagenda barahimbaza Imana, akavuga ati twebwe turatasha. Haleluya haleluya. Ngo hama ngo barabashikira barabagira ati ko twabihanije, ni giki gituma mubandanya muvuga iryo zina? Ati ubu nimushaka kutwagiriza amaraso yiwe. Haleluya haleluya. Ahubwo noneho bashira amanga, baravuga ati umva twebwe ntidushobora guceceka, ntidushobora kureka kuvuga amakuru y'uwo mugabo ko twaramubonye, twarabonye ubushobozi bwiwe, twarabonye urukundo rwiwe. Haleluya haleluya. Ati atumwe mwabamba mwebwe nyene. Urumva aba bariko baravuga ati mushaka kutwikoreza amaraso yiwe, ahubwo noneho baca barabishimangira. Haleluya. Ati ujya nyene, ujya mwamenya amaraso, ujya mwishe niwe aduha ubu bushobozi hamwe na mwemu yera dukoreramo. Haleluya. Mwemu yera twahawe, duteza gushingira intaye ibyo twabonye kugira ngo abantu bose bagire iki? Babimenye, bamenye ukuri. Haleluya. Nanje uyu munsi ndifuza Imana data rugira byose igufashe nanje mfashe. Haleluya. Twaguke mu kuyimenya, twaguke mu kumenya ubushobozi bukorera muri yo. Haleluya haleluya. Bamamaza iki? Bamamaza ubutumwa bwiza. Umviriza ngaha rero, mu mazi Petero n'intumwa barabishura bati igikwiye nukumvira Imana kwirutisha abantu. Haleluya. Kumvira Imana, abantu b'Imana nico kikimaze. Haleluya. Igituma tudashika no mu buzima bwiza, tudashika no guhindura abantu bikwiriye, nuko tudakora uko Imana ishaka, nuko tutagenda nk'uko ijambo ry'Imana ridusaba. Haleluya. Nico gituma uyu munsi ubutumwa butituka, ukabona abantu babusuzugura. Haleluya. Nuko tubutanga mu mubiri. Haleluya. Ariko ubutanga mu bushobozi bwa mpemu yera ugira ikimazi kinini. Haleluya. Aba nabo babishoboye kubera iki? Kubera bitwara uko ijambo ry'Imana rivuga. Haleluya. Bakarongorwa na mpemu yera. Amen. Bakarongorwa na mpemu yera. Ngo Imana yabasogokuruza yazuye Yesu, uwo mwebwe, urumva, uwo mwebwe mwishe mumumanitse ku giti. Bariko batinya hejuru, bariko batinya ngo mbega ntitwabujije cyane kutigisha muri rya zina, none raba mu Jerusalemu inyigisho zanyu ico murondera ngo nukudushira ko amaraso ya wa muntu. Mwumvise? Ngo nukudushira ko amaraso ya wa muntu. Ngo muriko muri ensita abantu bose, muriko umva uwo basa no kumenga bariko bararonga abantu. Niko babifata. Ko ariko bararonga abantu kugira ngo babagiriza amaraso y'uyu ko bamwishe kandi bakica umwami wabo, bakica umukiza wabo. Aba noneho babishingira intahe. Uw'Imana yamushize hejuru ngo n'ukuboko kwayo kw'iburyo ngo abe mukuru n'umukiza, ngo ahe Abisirayeli kwihana no guharigwa ibyaha. Haleluya haleluya. Ico batinya bagishingira intahe ubwo beruye imbere yawo. Bagishingira intahe beruye.
rero nawe uyu munsi utarashobora gushingira intahe umwami weru yatabwoba, eka hariya naho ubumenyi gisha ukumva umenga zirabembereza zigira oya, ubutumwa bwiza bw'ubwami. Haleluya, ubwamamaze, abantu bahindukire bihane bave mu byaha. Haleluya, haleluya, abantu bihane bave mu byaha. Ngo natwe turi vyabona byo gushingira intahe ibyo na mpwemu yera nawe nuko. Urumva bariko barashingira intahe umwami Imana. Haleluya, ngo na mpwemu yera ariko akora gutyo. Haleluya, rero ntushobora kumushingira intahe by'ukuri utanywanye nawe, ntushobora kumushingira intahe utamuzi. Haleluya, igituma abantu benshi batanabitahura n'ukubera iki? Kubera ntibanywanye, ntibamenyenye. Haleluya, na mpwemu yera si muzima muri bo. Haleluya, haleluya, izi ntumwa murabizi neza ko batararonka ubu bushobozi bwa mpwemu yera, ntibigeze bamushingira intahe, ahubwo bari buzuye ubwoba. Petero murabizi amwihakana ku mugaragaro, akavuga ati njyewe uyu muntu ntawe nzi. Ari umugore umwe gusa bahanganye, aratinya, ariko amaze kuzura ubushobozi bwa mpwemu yera, ahagaze imbere y'isinzi ry'abamuhama, ahubwo akavuga ati ni mwebwe nyene mwamwitishije amaboko yanyu mumubamba ku giti. Haleluya, atuyu niwe ariko akora ibi. Haleluya, imbaraga nta wundi aziduha, ubwenge nta wundi abuduha, ubushobozi nta wundi abuduha, niwe nyene. Nawe muntu w'Imana ntakuzoshira amanga mutanywanye nawe, ntakuzoronka izo mbaraga utagendana nawe. Haleluya, utagira inyota yo kugendana nawe, utagira inzara yo kumurondera, bishoboka. Haleluya, rero ndakwifuriza ngo ugira inzara n'inyota. Haleluya, ugira umwete, ugira ishaka, wewe yama yiteguye imisi yose kugirira neza bamurondera. Mwami Yesu Kristo uri mwizigirwa, uri gitangaza, n'ibyo ukora biradutangaza uko bukeye nuko bwije. Nta wahagararanye nawe ngo umutererane, nta wagukoreye ngo yikorere amaboko. Ndakwinginga kubw'imbabazi zawe n'urukundo rwawe ushungurure imbaraga zawe mu bana b'Imana, kugira ngo bagire inyota n'inzara, bagire ihishurirwa ryo kurondera, kugira ngo mukunzi mwiza ubahe imbaraga zo kugukorera no gukomerera muri runo rugendo. Duhuriramo n'imisozi miremire, duhuriramo n'ibitugerageza, ariko uri kumwe nawe ararema kuko aremeshwa n'ihumure ryawe. Mwami ndagushimiye kandi ndakuninahaje, icyubahiro cyose n'amashimwe yose aba yawe, nkaba ndabisendera byizeye kubyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.